Imana ushobora byose nishimwe yadushikanye muri iki gisagara ciza ca New York ngo tube muri inama idasanzwe ishirahamwe ryacu. Nyene icubahiro murongoye inama ya 76 ya ONU, banyacubahiro bashingantahe bapfasoni bakuru b'ibihugu n'amareta, nyakubahwa munyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu, bashingantahe bapfasoni bashikiranganji baserukiza ibihugu, ntumwa zidasanzwe, umwe wese mu cubahiro ciwe. Mu gutangura ijambo ryanje ndagira mbanze nkeze bivuye ku mutima nyakubahwa Abdullah Shahid yatowe ngo alongora inama nkuru ya 76 ya ONU. Uburundi burakwijeje nyakubahwa ko buzofashanya namwe kandi tukwifurije umunezero no kuroranirwa mu bikorwa mujejwe igihe cyose muzomara muri ayo mabanga. Shimye kandi gushimira ku izina ryabo twazananye uwakubanjirije Ambassadeur Volkan Bozkir ku gikorwa ciwe gikomeye yakoze mu bihe bitoroshe cyatewe n'ikiza ca COVID-19. Nimunyemerere mfate akaryo ko gukeza cane nyakubahwa Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru wa ONU, kubw'ivyo yaranguye ku rwego mpuzamakungu mu gihe isi yariko ica mu bihe bigoye by'ubutunzi bugoyagoya. Ndamwifurije amagara meza no kuroranirwa mu kurangura igice ciwe ca kabiri c'ayo mabanga. Sinokwibagira kandi gushimira leta n'abanyagihugu ba Amerika na cane cane leta ya New York ku kuntu batwitayeho mu gutwakira. Banyakubahwa munyamabanga mukuru wa ONU, batumire bahire bashingantahe bapfasoni, iyi nama nkuru igira 76 ibaye mu gihe Uburundi buca buhimbaza ku nshuro ya 60 kwikukira kwabwo no kwinjira mu ishirahamwe mpuzamakungu. Nigihe rero cyo kwibutsa ko ONU yagize uruhara rudasanzwe kuva harangira intambara ya mbere y'isi. Uburundi bwaganjijwe ku itegeko rya SDN, mu nyuma buganzwa ku itegeko rya ONU. Ugukora nabi kw'abakoroni kwaragize ingaruka mbi ku Burundi, kuko bwabaye bucikukira haca haduka injyane zo mu kibano zaranzwe n'ubwicanyi bwagumye bwisubiririza, ibikomere byabwo bikaba n'ubu bitarakira. Nk'uko icivugo mukuru cacu kiri, dutegereza gusubiza ivyizigiro abenegihugu mu buryo kirumara. Ku Burundi ivyo bisigura gusubiza ivyizigira abenegihugu atari gusa ku ngaruka mbi zikiza COVID-19, ariko kandi ku ngaruka mbi z'amakuba yagiye yisubiriza ata no guhanwa. Kubw'ivyo iyi nama ya 76 ya ONU ibaye mu gihe ciza ku gihugu cacu c'u Burundi, kubera ko iburonkeje akaryo keza ko gushikiriza icese abakoraniye muri yo intambwe zikomeye Burundi bumaze gushikako. Uyu munsi sagaseseshwa rumuri ko amahoro n'umutekano byatsimbataye hatibagiwe n'ubumwe mu kibano c'abarundi.
umwansi rudende akibangamiye abenegihugu hirya ya coronavirus ni umwansi atubangamiye twese n'ubukene. Twariyemeje n'abenegihugu bose kurwanya uwo mwansi kugira dushike ku ihangiro ryacu, ariko gutunganirwa ku Barundi bose. Kugira tubishikeko twarashize imbere imigambi twanditse mu gitabo c'inzira c'umugambi w'igihugu w'iterambere PNB 2018 ushira 2027. Uno ukaba ari umugambi uri kuraranguka ugamije kuzana impinduka mu kwihutisha iterambere ry'ikibano n'ubutunzi kuva mu mwaka wa 2018. Ubwa mbere ni intwaro ibereye n'ubutungane mu kibano. Mu kubikora leta mvyeyi kandi nkozi yashinze imbere ukugwanya ibiturire, isesagurwa ry'amatungo ya leta no kugwanya ukudahana. Kugira tugwanye neza ukudahana no kugira dukinga amatati mu kibano, Uburundi bwarashizeho inzego z'ubutungane zegereye abenegihugu kugira Abarundi bose batunganirizwe n'ingoga kandi atakugira nkunzi. Byongeye haragizwe utwigoro two gutuma ubutungane bukora bwigenga kandi budahengama mu gushiraho inama nkuru y'abacamanza. Birahambaye gushimika ko mu ntumbero yo gutorera umuti injyane za kahise, leta y'u Burundi iriko irakoresha ubutungane bunywanisha kugira butunganirize abashikiwe n'ayo makuba bose. Mu ntumbero yo kubungabunga umutekano, reka dushimike ku bijanye no kurwanya iterabwoba. Ntawohakana ko ico gikorwa cateye imbere, ariko rero ntitoreka kwemanga twicishije bugufi ko impinga ikiri ndende ku byo gushiraho ubuhinga rusangi kandi kirumara bwo gutuza ico cago. Ku vy'ubuhinga tumaze kwemeranya ko iterabwoba ritemewe, nizera ntakekeranya ko hirya y'ibikorwa vya gisirikare bikenewe, urugamba rwo gutuza iterabwoba rusaba kugwanya imizi yaryo, ariryo kutamenya, ubukene, ukutagira akazi, kugwaruka hamwe no kutiga. Ishirahamwe ONI rikwiye gutunganya ibikorwa byo kugwanya ubukene no guhana vyimazeyo imigwi iterabwoba n'abayishigikiye. Ku ruhande rwacu turaraje ishinga n'igwirirana ry'iterabwoba mu karere rikorwa n'imigwi ya ADF na Red Tabara ifise ivyicaro mu karere k'ubuseruko bwa Kongo, yinjiza ugwaruka rutagira ubuzi, bica abantu bibereye mu mahoro ataco bazira. Iyo migwi ntibangamiye akarere kacu gusa, ahubwo ibangamiye ikiremwa muntu wese. Kubw'ivyo dutegerezwa gushira hamwe inguvu zacu mu kugwanya iterabwoba n'uburyo bwose bwibonekezamwo. Kandi urwo rugamba dukwiye kurubandanya turamirije kandi tunze ubumwe. Ni muri iyo ntumbero kuva mu 2007 igihugu canje c'u Burundi caronkeje ishiramwe mpuzamakungu n'iry'ubumwe bwa Afrika, abasirikare n'abapolisi mu guterera mu kugarukana no gutsimbataza amahoro n'umutekano mu bihugu bimwe bimwe bibakeneye nka Somalia na Republique Centrafricaine. Ku bijanye n'ibibazo by'agateka kazina muntu, Uburundi burizeye budakekeranya ko agateka kazina muntu gategerezwa gukingirwa biciye mu migambi tomoye y'intwaro ibereye umutekano be n'ubutungane kuri bose. Mu byo gukurikirana aho ishirwa mu ngiro ry'amategeko akingira agateka kazina muntu rigeze, amakungu ategerezwa gushira mu ngiro ingingo ngenderwako rusangi zo gukorera mu muco, kutagira nkunzi,
kutavangura, kudahengamira kuri politike, kwisunga uko ibintu biri no kuvavanura n'ingendo yo kudahana abakozi b'ivyaha. Kuri ivyo Uburundi bubona ko uburyo bwiza bwo guteza imbere no gukingira agateka kazina muntu bukwiye guca mu gukorera hamwe ibiganiro, ugufashanya mu buhinga no gutsimbataza inguvu z'amashirahamwe y'ibihugu akorera mu gisata c'agateka kazina muntu. Tuboneyeho aka karyo kugira dusabe abo dukorana bamwe bamwe na cane cane inama nkuru y'agateka kazina muntu muri ONU ngo isuzume neza kandi idahengamye utwigoro Uburundi bugirira ibindi bihugu kandi iduhe agaciro tubereye. Ntaco vyovamwo Uburundi bushizwe ukwabwo mu kubuha amashirahamwe adasanzwe ajejwe agateka kazina muntu. Nk'uko mubizi, Uburundi burafise inzego z'igihugu ziburanira, ziteza imbere zikanakingira agateka kazina muntu. Hirya y'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu umaze gusubirana amategeko yawo ya mbere, turafise urwego rw'igihugu rujejwe gukurikiranira hafi gukinga no kurandurana n'imizi ihonyabwoko, ibyaha byo mu ntambara n'ibindi byaha bikorerwa kiremwa muntu. Umugwi wo kumenya ukuri no gusubiza hamwe, inama nkuru y'igihugu y'ubumwe bw'abarundi, umugwi ujejwe amatongo n'ayandi matungo, be n'urwego rw'umuhuza w'abarundi. Mu bikorwa leta yarashize inguvu mu gukingira agateka kazina muntu, kubahiriza ingingo ngenderwako z'intwaro rusangi, ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro, bwo guserura ijambo n'ubw'ibimenyesha makuru. Inguvu zarashizwe kandi mu gutsimbataza ibiganiro bihoraho hagati y'imigambwe, ibimenyesha makuru n'inzego za leta. Ivyo vyatumye hasubira kugururwa ibinyamakuru vyari vyarugawe mu bihe vy'imigumuko yo mu mwaka wa 2015. Hararekugwa n'abapfungwa barenga 5,000 ku kigongwe c'umukuru w'igihugu, kandi imigambwe ya politike be n'amashirahamwe y'abikorera utwabo byarahawe ijambo mu gutunganya ubuzi bw'igihugu muri politike no mu kibano. Nyenicubahiro urongoye iyi nama, banyakubahwa batumire bahire bashinga ntaye bapfasoni. Tuvuze ku bijanye n'ibibazo by'ikibano n'ubutunzi, Uburundi co kimwe n'ibindi bihugu ntibushobora gutera imbere hadatorewe umuti ibibazo bijanye n'amagara y'abantu, indero no kwitaho imigwi y'abantu bihariye nk'ugwaruka, abakenyezi bene abantu aho nikora n'abatagira iwabo. Mu gisata c'amagara y'abantu, ikiza ca coronavirus caje ciyongera ku zindi ndwara nka malaria, umugera wa sida, igituntu be n'izindi biraje ishinga leta y'u Burundi. Kuvyikiza ca COVID-19 kuva haboneka abantu ba mbere banduye, Uburundi bwarafashe ingingo zo kwikingira no kugwanya ico kiza mu buryo bwose dushoboye, kandi ubuhinga twakoresheje bwatumye abandura bagumye munsi y'igitigiri ca 3% kandi nta ngorane zikomeye zashoboye gushika. Nubwo biruko, kubera ko ico kiza kigoye gutorera umuti, amakungu y'isi yose ahamagarirwa kugira ubushakashatsi bwimbitse kugira haboneke umuti uhurizwako na bose kandi urama wo gutuza burundu ico kiza kibangamiye kiremwa muntu. Muri iyo ntumbero nyene, Uburundi buhamagariye amakungu kuja hamwe kugira ngo afashe abenegihugu babangamiwe n'izindi ndwara zizingamitse iterambere ry'ubutunzi. Muri iyo ntumbero leta y'u Burundi ishira mu ngiro umugambi wo kuvura ku buntu abana bafise munsi y'imyaka 5 n'abakenyezi bibarukiye kwa muganga. Bisubiye, twariyemeje kuronsa ikomine yose ibitaro n'imiburiburi bimwe kugira abarundi bose bivurize hafi. Kugira ubutunzi nyakuri butera imbere, hakwiye gushigwa imbere ugufungura neza ku bene gihugu.
intego twihaye ni uko umunwa wose uronka ico urya kandi umwenegihugu wese aronka uburyo bwo kwironsa ivyo akeneye vy'intango. Nico gituma leta y'u Burundi yiyemeje gushigikira amakoperative mu kugwanya ubukene ku mitumba yose y'igihugu. Uwo mugambi watumye Uburundi kiba kimwe mu bihugu vy'imboneka rimwe bitinjiza ibiribwa bibikuye hanze. Notre priorité s'oriente vers l'éducation. Twarashize imbere kandi indero kuri bose iri ku rutonde rw'imigambi ya ONU, kandi igihugu canje kirabona ko indero ari ntahara mu iterambere rirama. Twabanje gushiraho inyigisho z'ishure shingiro ku buntu kugira torohereza abana bose kwiga. Nico gituma twafashe ingingo yo kubaka ishure ku mutumba wose wa Rusansuma be n'ibindi bigo vy'inyigisho z'imyuga. Ubu turiko turahinyanyura intunganyo y'inyigisho kugira zibe izo ubuhinga n'iz'umwuga. Ivyo bizotuma habaho urwaruka rushoboye mu buhinga kandi rushobora gukora ibikorwa bitandukanye by'ubutunzi mu bisata vyose. Ku bijanye no gukingira ikibano, twashize imbere ugutorera umuti ibibazo vy'akazi, kugwaruka n'abakenyezi no kuryohora ubuzima bw'abantu babayeho mu bukene. Mu guhimiriza ugwaruka kwiyumvira kugira batanguza imigambi y'iterambere, Uburundi bwaratanguje umugambi wo kwigenga mu vy'ubutunzi no kuronsa akazi ugwaruka, hirya yo gushiraho ibanki yo kuziganya y'ugwaruka budget n'ibanki yo kuziganya y'abakenyezi. Bisubiriye kugira dushike ku ntumbero zayo zijanye no gushiraho ubutunzi, Leta y'u Burundi ibicishije mu kigega FIGA iraha ingurane imigambi yatangujwe kandi irongowe n'ugwaruka n'abakenyezi. Turetse ivyo bisata twavuze, Uburundi buraha agaciro kwakira impunzi no kwitaho abakukurutse. Bivanye n'amahoro n'umutekano vyagarutse mu gihugu, impunzi z'abarundi harimo n'abanyepolitike ziriko zirahunguka ku bwinshi kandi zirakiranwa urukundo n'iteka. Kuva muri Mukakaro 2020 gushika uyu munsi, impunzi zirenga 25,000 zarahungutse ku bushake, ziza ziyongera kuzirenga 50,000 zitahuka zitaciye mu mashirahamwe azwi na ONU. Kubakukurutse, intumbero nyamukuru nukuronsa ivyankenerwa abageze mu zabukuru mu kubavuza no mu kuryohora ubuzima bwabo bwa pansiyo. Kugira dusubize ivyizigiro abenegihugu bose muri rusangi, leta yaratanguje muri uyu mwaka umugambi w'igihugu wo gutsimbataza amahoro, umutekano n'ikibano n'iterambere ry'ubutunzi. Uwo mugambi nizeye ko uzoshigikirwa n'abashigikiye Uburundi mu iterambere kugira hongerezwe iterambere ry'ikibano n'ubutunzi, hatsimbatazwa amahoro kandi abenegihugu b'u Burundi bagira ivyizigiro vy'akazoza inyuma y'igihe kirekire bavuye mu njyane. Ikindi gisata gisaba utwigoro twacu ni iterambere rirama. Uburundi buha agaciro cyane ni ugukingira ibidukikije mu kwiyunga n'amasezerano 20 mpuzamakungu ajanye n'ico gisata. Muri iyo ntumbero, Uburundi bwarakoze byose mu kurondera uburyo bwo guteza imbere amashamba n'ibijyabamwo, mu gukingira amasoko y'amazi, mu gukingira isi ndimwa, mu gukingira igisenge ca ozone, ibigicafuza n'ibicafuza ibidukikije biciye mu mugambi wayo udasanzwe Ewe Burundi urambaye, ujejwe kwambika igihugu c'u Burundi ibiti n'amashamba. Nyericubahiro murongoye inama, banyakubahwa, batumire bahire, bashinga ntaye bapfasoni. Kubijanye n'imigenderanire n'amakungu be no gukorana, Uburundi bwariyemeje gushinga amategeko
no gutsimbataza imigenderanire y'ubucuti no gukorana n'abo dusanzwe dukorana be no gusubirana ikibanza cyabwo ku rubuga mpuzamakungu. Kuri ibyo igihugu canje kirongeye gushima ingingo iranga kahise inama nkuru ya ONU ijeje umutekano be n'inama nkuru y'ubumwe bwa Afrika ijeje amahoro n'umutekano yo gukura Uburundi ku rutonde rwabo rwa politike mu kwerekana ko babonye ko amahoro umutekano be no gutekana kw'ikibano byagarutse mu gihugu. Byongeye Uburundi burikeje ku ntambwe y'iterambere bugeze ko mu rugendo rwo gusubiza imigenderanire y'ubucuti no gufashanya n'ishirahamwe rya Buraya be n'amareta ayigize biciye mu biganiro vya politike bigiranwa umutima wo kubaka kandi wo kubahana hagati y'impande zibiri. Ku rwego rw'umugabane wa Afrika igihugu cacu kiranezerwa no kuba carasinya amasezerano yo guhanahana ibidandazwa ku mugabane wose. Intumbero y'uwo mugambi ikaba ari ugushira hamwe amareta 55 agize ubumwe bwa Afrika ku rubuga rumwe rwo guhanahana ibidandazwa. Ivyo byose ni mu ntumbero yo gushika ku vyifuzo vyanditswe mu mugambi wo gushika mu 2063 ugamije gushiraho isoko y'umugabane wa Afrika aho abantu bazokwiyunguruza n'ibidandazwa n'ibikorwa byo gufasha ikibano bigakogwa mu mwidegemvyo bihambaye kugira hatezwe imbere ubutunzi. Kubw'ibyo Uburundi, Tanzania na Kongo twarahurije hamwe ku mugambi wo kubaka ibarabara rya gari ya moshi rihuza ikivuko ca Dar es Salaam n'u Burundi be n'ubuseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Imbere yo kurangiza ijambo ryanje nyakubahwa ku bijanye n'inzego, Uburundi burashigikiye igikorwa gikorerwa hamwe c'umunyamabanga mukuru wa ONU cyo kuryohora ishirahamwe mpuzamakungu kugira uwo muryango rusangi usubizwe inguvu kandi ube kirumara ushimwe kandi wegere abanyagihugu b'isi yose. Kandi turakiranye igishika icegeranyo ciwe ku mugambi rusangi abona ko ariyo ntambwe ya mbere y'utwigoro twacu dushizwe hamwe. Muri iyo ntumbero kubera Afrika ari wo mugabane wonyene udaserukiwe mu mugwi w'amaho w'abagize inama nkuru y'umutekano ya ONU kandi ukaba udaserukiwe neza mu mugwi udahoraho, iguma isanga yararenganijwe muri kahise mu gukugwa muri urwo rwego ruhambaye cyane kuri twese. Mu kurangiza nyakubahwa, leta y'u Burundi irongeye kwemeza ko yisunga amategeko n'indangagaciro vy'amasezerano ya ONU nk'ukungana hagati y'ubwigenge bw'amareta, ukatavogerwa k'ubutaka bw'igihugu, ukudasotorana, ubwigenge bwa politike be no gutatura amatati mu mahoro. Vyongeye leta y'u Burundi irongeye kunagura ukwizera kwayo kubijanye n'uburenganzira kuri bose, iteka be n'agaciro ka kiremwa muntu mu kungana k'uburenganzira hagati y'abagabo n'abagore be no hagati y'ibihugu. Ndashimye ko mwanyumvirije. Imana ibahezagire. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Burundi for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency.